Bakunzi ba Magagy Burundi turabaramukije tubaha namwiriwe naho muherereye. Rero nkuko twabasezeranije ko tuzokomeza kubagezaho ibitandukanye bigezweho, aha mubona aha barimwo barapakurura ivyuma bijanye no kwimba amazi ava muri nappe phréatique, bakaba baje babizanye kugira ngo bakore ico gikorwa. Aho rero si ahandi ni muri komine Giteranyi ya kera, intara ya Muyinga ya kera, aho ari ku mutumba wa Bisiga, aho bari baje kwimba ayo mazi kuri ya nyubakwa inyuma ya Nshimirimana Hotel, kugira ngo amazi aboneke, amazi bayaronke narirya basanzwe batararonka amazi ya Regideso, amazi ariyo ya Projet Rusumo, nubwo bari bagerageje kuyagira bakaba atashobora kuba yoshika. Rero murazi amazi ni kirumara, amazi ni ay'agaciro cane kuko amazi n'ubuzima, amazi ni vyose mw'ijambo rimwe, kuko ata mazi nta buzima, ata mazi n'ibikorwa ntibikorwa neza, ndetse ibintu vyinshi birahagarara ku mvo zo kubura amazi. Rero bakaba bari baje bizaniye ivyo vyuma vyose nkuko mubibona barimwo barabipakurura, si bike, ivyuma bitari bike kuko n'abahinga babizanye nyene bashoboye kubikoresha. Murazi yuko ibintu vy'amazi ni domaine atari uwariwe wese akira gushika yigiriye uko abonye. Rero aba bakaba babizanye, bakaba bazanye amatiyo, ivyuma bakoresha mu kwimba kugira ngo bayashikire n'ibindi bitandukanye nkuko mubibona bariko barapakurura, yaba amatiyo manini canke duto duto. Rero twavuga tuti uyu mugambi ni mwiza cane, uyu mugambi ni uw'akarorero kuko aho amazi atari ibintu vyinshi birahagarara. Rero akaba bari barazanye n'ibindi bikoresho twavuga nk'amabateri n'ibindi bizokomeza gufasha mu gihe ayo mazi bazoba bayashikiriye, gufasha mu kuyaduza kugira biyashire aho bayageneye. Ayo mazi rero azofasha mu bikorwa vyinshi bitandukanye, vyaba vy'iyo hoteri, mu kibano muri rusangi, mu bikorwa vya misi yose. Rero murumva yuko ari umugambi mwiza, umugambi wo gutera intege, wo gufata mu mugongo uwurimwo arawukora, kuko baba ababanyi bazoba bahatoreye akoyoko, kuko amazi hagera mu gihe c'ici akagorana, ndetse tutibagiye no mu gihe c'imvura ntaba aharashemeye, kuko abo usanga badashoboye kuba boja ku mugezi kuyavomayo. Rero murumva yuko ari ivyo gushima, ari ivyo gutera intege. Natwe rero nkuko namwe mudahengeshanya kubana natwe, kuko umva si ibikorwa baje gukora umunsi umwe, uko bazogenda bakora buri kimwe iki na kiriya, turabizeza ko tuzokomeza kubibereka, kubibagezaho, kugira ngo tubone vyinshi bitandukanye, tubungukire vyinshi. Kumbure usanga hari n'uwundi yoba yarafise iciyumviro nk'ico mugabo akaba atari bwagikore, amaze kubibona nawe akavuga ati reka nanje aha canke hariya ndabikorereyo. Murazi yuko mu Burundi dusanzwe dufise amazi meza, ariko igihugu cose ntigikwiwe n'amazi. Ariko rero kuri wa mugambi wa leta Burundi 2040 2060, igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, murabona yuko tuzobishikako bivanye n'ibikorwa vya twebwe abanyagihugu, vya twebwe dushaka kugira ico tugezeko, kuko iterambere riva mu bikorwa vyacu vya misi yose, mu bikorwa dukora buri gihe. Rero ntitworeka kuvuga tuti uyu muntu n'abandi bumva bafise umugambi nk'uko bobikora, baba bakeneye babijejwe bazobikora, yobatumako, kuko abasanzwe bavugana baba basanzwe bakurikirana ibikorwa vyabo vya misi yose. Rero ntitworeka gushima, ntitworeka gukenguruka, twongera dukengurukira mwebwe mwagize subscribe, ku batarayikora nabo boyikora, kuko kugira ngo baze bararonka ibiganiro canke ivyo twaronse ku mwanya, ku gihe, bitarinze kumara imisi canke babibonere ku bandi.
Duhamagarira kandi ku bagize subscribe ko igikorwa ari ico kugira comment kugira ngo aho tubikora nabi canke aho bisaba ko dukosora tukahakosora, kandi wumva na sharing irafasha ku bataragira subscribe bakaca baboneraho ako karyo no kubona ibiganiro ducishaho buri gihe buri uko tubironse. Murahezagirwe, mukomeze kubana natwe, mukomeza kubona bizogenda bikurikira kuri uyu mugambi wo kwimba amazi. Murakoze, ciao ciao.